angazwa n'ubuntu bw'Imana utwirira hose nasuzwe kw'isi tudatebeje mbanje kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndanezerewe kuba imbere y'ishengero ry'Imana nkamwe, kandi nongeye gushimira ubugira kandi uburongozi bw'ishengero ko bwanyizeye bukampa no mwanya. Imana ikomeze kubahezagira. Hanyuma tugomba tumare akanya turiko turiga, turumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ry'ubuzima ritanga ubuzima, ijambo ry'Imana ribohora, ijambo ry'Imana riremesha, ijambo ry'Imana atari ijambo ry'umwana w'umuntu. Ijambo ry'Imana ni rizima, kandi ijambo ry'Imana rifise ububasha bwose. Ngomba dusome muri cya gice cya 5 cyo mu gitabo cya Yosuwa, duhere ku murongo wa 13. turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Avuga ngo maze Yosuwa ari hafi Yeriko, agize ngo arunamura amaso, abona umuntu imbere yiwe yasokoye inkota ayifashe mu kuboko. Yosuwa aramwegera aramubaza ati, mbega uruje mu ruhande rwacu cyane ku bw'abansi bacu? Aramwishyura atekaye, ariko ikinzanye ubu nuko ndi umugabisha w'ingabo z'Uhoraho. Maze Yosuwa arapfukama arunama amuha icyubahiro, aramubaza ati, mugenzi, jewe umusabyi wawe, none icyo ugomba kumbarira ni iki? Nuko uwo mugabisha w'ingabo z'Uhoraho yishura Yosuwa ati, kura inkweto mu birenge byawe, kuko abantu uhagaze arahera. Nuko Yosuwa abigenza atyo. Imana ishimwe. Reka nsabe wa musomyi yongera dusomere mu gice cya 6. Kandi Yeriko bari biyugaranye bahadadiye kubwo gutinya Abisirayeli. Ntawarenga irembo kandi ntawashika imbere. Uhoraho abarira Yosuwa ati, raba ngabuye Yeriko mu maboko yawe, bo n'umwami waho
n'abahizi baho bibishirira, maze muzenguke ico gisagara mwese ab'ingabo, mugizenguke rimwe rimwe ku munsi kumara iminsi 6, kandi abaherezi ndwi baze bajana inzamba ndwi z'amahembe y'imfizi z'intama bagenda imbere y'isandugu, maze ku munsi ugindwi muze muzenguke ico gisagara ibihe tangabo ndwi, kandi abo baherezi bose bagende baravuza izo nzamba, maze ayo mahembe y'imfizi z'intama nibayavuza ijwi rirandira, mukumva ijwi ryayo, abantu bose bace biha kamo icarimwe, maze uruzitiro rw'amabuye rw'ico gisagara ruzoca ruhombokera hasi, abantu bose bace barengagira umuntu wese aho yaratumbereye. Nuko Yosuwa mwene Nuni ahamagaza abaherezi arababarira ati nimurerure isanduku y'isezerano, maze abandi baherezi ndwi bajane inzamba ndwi z'amahembe y'imfizi z'intama bagende imbere y'isanduku y'Uhoraho, maze abarira abantu ati nimushireko mugende muzenguke ico gisagara, abafise ibigwanishwa aba ari bo baja imbere y'isanduku y'Uhoraho. Nuko Yosuwa amaze kubarira abantu b'abaherezi ndwi bashirako baragenda batwaye za nzamba ndwi, bari imbere y'Uhoraho bagenda barazivuza, isanduku y'isezerano ry'Uhoraho ibaja inyuma. Abitwaje ibigwanishwa baje imbere y'abaherezi bagenda bavuza inzamba, inyuma haza abimirije ya sanduku, za nzamba bariko barazivuza. Ariko Yosuwa abarira abantu ati nimuze muvuze akamo, canke ngo ijwi ryanyu ryumvikane, canke ngo hagire ijambo na rimwe riva mu kanwa kanyu, gushitsa ku munsi nzobabaririra kwiterera hejuru. Haleluya. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Aya majambo nayo umutwe uvuga ngo humura Uhoraho akurungikiye ingabo zo kukurwanirira. Humura Uhoraho akurungikiye ingabo zo kukurwanirira. Tumaze gusomerwa igitabo ca Yosuwa. Igitabo ca Yosuwa citirirwa unyene Yosuwa, akivugwamwo Yosuwa yakoranye na Mose, yagendanye na Mose mu bugararwa. Yosuwa yakoreye mu ihema ry'ibonaniro, no kuvuga yarazi byinshi Imana yagiye ikoresha Mose. Muri iki gice mu kuciga nagihaye intumbero zibiri, canke nagabuyemo ibice bibiri. Igice ca mbere kiravuga ngo umumarayika w'Uhoraho yabwiye Yosuwa ati kura inkweto zawe. Ico ni gice ca mbere. Mbega no kubera iki yamubwiye ati kura inkweto zawe? Hari impamvu turaja kuvyumva. Imana yari yasezeraniye ihanga rya Isirayeli ko izobaha igihugu. Turibuka neza ko Abisirayeli bavuye muri Egiputa bakavayo mu bubasha budasanzwe, mu bubasha bukomeye. Twibuka bashitse ku kiyaga gitukura, ukuntu Imana yabwiye Mose ngo akubite inkoni ku kiyaga kikigaburamo kubiri. Habaye ibidasanzwe, bamaze kubona ikiyaga cigabuyemo kubiri barajabutse bajabukira humutse. Bageze hakurya bose Abanyegiputa bakurikira Abisirayeli bazi ko ari ibintu bisanzwe. Abanyegiputa bose n'ingabo zabo zihereye mu kiyaga gitukura, Mose arahindukira akubita ya nkoni ku kiyaga. Amazi acagira gute? Acayongera ariteranya. Ingabo
za Farawo zose zari zakurikiye Abisirayeli zihonera mu kiyaga. Aha habaye ikanguro ridasanzwe. Miriyamu mushiki wa Mose acatangura gutera indirimbo, atera ikorasi. Haleluya! Atera indirimbo, Abisirayeli baritabiriza. Mu Bisirayeli bose haba umunezero udasanzwe kuko bari babonye intsinzi. Imana ishimwe. Reka tubanze kwibaze ngaha gatoya. Mbega kubw'intsinzi Abisirayeli bari baronkeye kuri ico kiyaga byaratumye bubaha Imana, babandanye bubasha Imana? Reka tuje imbere. Aha bamaze igihe bari kubazunguruka mu bugaragwa, bahazunguruka. Hanyuma Mose atuma bajya gutata hehe? I Kanani. Mbega Mose yatumye abaja gutata yashyize muri icyo gihugu cy'i Kanani? Oya. Baragiye bamaze kujya gutata, noneho baca bacikamwo ibice bibiri abatasi. Umviriza ijambo. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bamaze gucikamwo ibice bibiri, kare bavuga rumwe hari ibyononekara. Muriko muranyumva? Nicyo gituma twese dukwiye kuba umwe. Bamaze gucikamwo ibice bibiri, bamwe bacibwa ivutu n'abantu babonye i Kanani. Ariko Yosuwa, haleluya, na Kalebu, Imana ishimwe. Nagomba ndagusabe, naho uzobura umwe uzokomeze kubaha Imana. Amen. Naho uzobura umwe uzokomeze kubaha Imana. Yosuwa yavuze ati, jewe n'abo mu nzu yanje tuzokorera Uhoraho, tuzokomeza kubaha Uhoraho. Kalebu na Yosuwa bagarutse, bumvise abandi bari bagiye gutata ingene baciye ivutu ihanga rya Isirayeli. Ni ukuvuga ngo bamaze kubazwa, Mose amaze kubazwa, mbega mwabonye igihugu gute? Mwakibonye gute? Kimeze gute? Abatanguye kwitanganiza ni babandi b'icyavutu. Igihe cyose abantu b'icyavutu niyo bitanganiza imbere. Muriko muranyumvira ijambo? Niyo batanguye kwitanganiza, baravuga ati igihugu ni cyiza, gitemba amata n'ubuki, ariko abagabo baho nitwo bashobora. Nibihangange, nibigabo birebire, n'abanaki n'abandi dusoma muri Bibiliya ngo Abisirayeli bose bacika ivutu, bagira ubwoba, batangura kuboroga, abandi batangura kwicuza, batiyo tuguma muri Egiputa. Yosuwa, Imana ishimwe, arahaguruka. Haleluya. Arahaguruka Yosuwa na Kalebu ati nimuhumure, ntacyo murira. Imana ishimwe, ntacyo murira, Uhoraho ari kumwe natwe. Atanguye kubaremesha muri iryo jambo, Uhoraho ari kumwe natwe. Abo bagabo bavuze ko ari ibihangange, nubwo turi bake tuzobarya, kandi tuzobarya nk'umutsima. Imana ishimwe. Imana ntirwana intambara ikoresheje benshi, Imana ikoresha benshi, igakoresha bake. Haleluya. Imana ishimwe. Reka tuje imbere. Umumarayika rero amaze kwireka Yosuwa, ijambo rya mbere yamubwiye ati, twumvise ibiganiro bagirani, ariko umumarayika yitegereza Yosuwa arabona ko ari icyahajije. Aca aramubwira ati, kura inkweto mu birenge byawe, kuko aho hantu uhagaze arahera.
Imana ishimwe. Kura inkweto hanyuma mpeze ndakubwira icyo uzokora. Mbega aha hantu Yosuwa yari ahagaze habaye ahera ryari? Habaye ahera ryari? Umviriza, habaye ahera kuko Imana yari ihari. Imana ishimwe. Aho Imana iri haba ahera. Umumarayika w'Uhoraho yari yarungitswe n'Imana, yari ngaho. Yosuwa ariko avugana n'Imana n'umumarayika w'Uhoraho nawe yari ngaho. Ariko Uhoraho yitegereje Yosuwa abona aranduye. Hanyuma Imana yamubwira ngo kura inkweto zawe. Kuko Imana ntiyabana n'icyaha. Kandi n'uyu munsi Imana ntibana n'icyaha. Mpwemu Uhoraho ntabana n'icyaha. Ikindi yatanguye gukora Yosuwa yakuye inkweto ziwe. Mu yandi majambo, hano mu mugenzo w'Abayuda, imbere y'uko binjira hera hahera babanza gukura ibirato. Ariko mu yandi majambo, iyo dusobanuye tugiye mu buryo bw'impwemu, gukura inkweto ni ukubanza gutunganya imitima cyangwa umutima. Yosuwa kugira ngo atumwe ku ihanga rya Isirayeli yategereza kubanza kwitunganya kugira ngo ibyo abwira ihanga ry'Imana, ibyo abwira ubwoko bw'Imana byumve. Yosuwa yarakuye inkweto ziwe azishyira ngaho. Hanyuma akandi gace ka kabiri, Yosuwa yarumviye. Kumvira Imana niko kwatumye ihanga rya Isirayeli rironka intsinzi. Haleluya. Ndasubiramo iri jambo. Kumvira Imana kwatumye ihanga rya Isirayeli rironka intsinzi. Igihe cyose ihanga rya Isirayeli ryagararije, byatumye Imana irihana ikariteza amahanga yandi. Yosuwa amaze kumvira Imana, aragenda abwira ihanga rya Isirayeli icyo Imana yamubwiye, araribwira ati nimwiyeze. Ahongera araribwira kandi abwira ati abantu indwi, abaherezi indwi baze bahaguruke, twabisomye, baje imbere. Hanyuma bagiye imbere bafise inzamba, isanduku y'isezerano iheze ikurikire abaherezi bayireruye bakurikire abafise inzamba. Haleluya. Byabaye ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere kwabaye gutambukira muri Yorodani. Icyiciro cya kabiri kwabaye kuzenguruka Yeriko. Ni ukuvuga ngo twabonye ko ubwa mbere na mbere ubushobozi bw'Imana bwari mu nkoni ya Mose. Icyiciro cya kabiri ubushobozi bw'Imana, Imana yabushize mu maguru y'abaherezi. Umwanya abaherezi bashungurukiye muri Yorodani, amazi yatanguye kubabisa. Imana ishimwe. Kuko ubushobozi bw'Imana bwari kuri bo, inkomezi z'Imana zari kuri bo. Bisobanurwa ngo iyo umuntu arimo ubushobozi bw'Imana, abadayimoni baramubisa. Ngirambaze ikibazo. Mbega mumfashe, ubushobozi nicyo kimwe n'inkomezi? Ubushobozi nicyo kimwe n'inkomezi? Muranyumviriza kuko ndabisobanura ko ari ibyo. Ubushobozi ni ukuvuga ngo ubushobozi
ubushobozi, ijambo ry'Imana iyo rivuze ubushobozi rivuga mpwemu yera. Icyo ni cya mbere. Ku mwana w'umuntu ubushobozi ni ukuvuga ngo ku muntu afise ubushobozi, ni umutegetsi ari hejuru cyangwa umufise ko ububasha. Turi kumwe? Turumvikana? Nibyo birumvikana? Ni ukuvuga ngo hari umufise ko ubushobozi. Aha, inkomezi. Ngomana nk'akarorero ngo hano Chef Claude, je n'umutama, uyu n'umusore, si umusore mugabo n'umugabo turakundana kuko niwe yankoreye mu ngata. Yesu ashimwe. Je n'umutama, inkomezi rero tugomba dukoresha inkomezi turabe, sibyo? yatinye siwe mu kibazo. Inkomezi ni ukuvuga hinyamo. Tugomba turakoresha inkomezi. Mwabanye inkomezi, gukoresha inkomezi ni ukuvuga nagombye kuvuga iki gihe Yosuwa yari afise ubushobozi ku kiyaga hamwe n'abantu biwe. Imana ishimwe. Kuko umviriza, mbega icyatumye Yosuwa agira ubushobozi n'abantu biwe ni ikihe? Icya mbere, bari bikoreye isanduku y'isezerano. Icyo ni cya mbere. Mu isanduku y'isezerano hari mu iki? Bamwe bavuga ngo hari mu Imana. Harimo ibintu bitatu. Mu isanduku y'isezerano harimo ibyagezwe 10. Ni ukuvuga ijambo ryarungitswe n'Imana. Icya kabiri, mu isanduku y'isezerano harimo ya nkoni ya Aroni. Icya gatatu, mu isanduku y'isezerano harimo utwibo cyangwa uduseke twa manu. Ni ukuvuga ngo ubutatu bukwiye bwari muri bo. Imana ishimwe. Nagiye buhoro buhoro. Ni ukuvuga ngo ibyagezwe cyangwa amabwirizwa Imana y'ubushobozi. Agaseke karimo manu, umutsima w'ubugingo. Inkoni ya Aroni, mpwemu yera. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Imana yakoze mu butatu n'abitari bwabe. Imana, mpwemu yera, Yesu Kristo umutsima w'ubugingo. Yesu yavuze ngo ndi umutsima w'ubugingo. Rero icyo cyaratumye Abisirayeli bagenda bishima bavuga bati egome turi kumwe n'Imana. Ngoma ndangize sohozera hano kuvuga byinshi. Ya. Reka soze. Ngomba imbere yuko soze. Igisagara cyatanguye gutegwa ni igisagara cy'Yeriko. Sivyo? Siko naone. Siko twasomye. Igisagara cy'Yeriko. Imana ibabwira kukizunguruka injuro kangahe? Injuro 6. Ku munsi ugira 7 bazunguruke ibihetangabo 7. Bisobanurwa ngo nta muntu akwiye kwitangira imbere cyangwa akwiye gutanga Imana gukora. Reka Imana abaritangura gukora hanyuma nawe ukurikire. Barazunguruka umunsi wa mbere ngo basubiraho basaga bari bashagaje. Umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, gutyo gushika umunsi wa 6. Umunsi ugira 7.
bacazunguruka ibihetangabo ndwi. Sibyo none siko twasomye igiharuro c'Imana. Igiharuro c'Imana. Imana yararemye kuva kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, umunsi ugira indwi iraruhuka. Iyo minsi yose bazungurutse ataco bavuga. Bumviye ijambo ry'Imana bazunguruka bacereje. No ku munsi ugira indwi barazunguruka, umunsi wa mbere, ituru ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, yigira indwi inzamba zisha ziravuga bihakamba. Mbega urusengero Yeriko rwasenyuwe n'iki? Ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Rya jambo riragarutse. Rwasenyuwe n'ubushobozi bw'Imana. Burya mu ihanga rya Isirayeli bakiriko barazunguruka, haragomba bari bafise amarara yo kugomba kurira ngo burire basange abiyeriko indani, kuko bari bakoreshejwe ibikorwa bitamye bakiri muri Egiputa, bari arimo abanyenkomezi. Rero harimo bagomba kurira, mugabo Yosuwa agahwamika ati ntiyaragera. Nimutanga Imana gukora, hari igihe dutanga Imana gukora. Rindira, ntiyaragera. Ugomba ko Imana igukoresha, yishira imbere hanyuma ikore. Haleluya. Hanyuma umviriza, ijambo ryafashije cyane, nandi yarafashije ku ijambo ryarafashije. Naho bari bafise amarara ngo bariko bazunguruka byabihetanga abantu bizanjuro ndwi bariko barazunguruka, inzamba ikiravuga ngo bose bagiye gute bihakamo. Bamaze kwihakamo nta numwe yegereye uruzitiro ngo rusunike. Murasoma neza, nta numwe. Akamo k'inkomezi. Haleluya. Bamwe bavugije akamo bonyene, n'ingabo z'ijuru zarajemwo. Imana ishimwe. Ingabo z'ijuru zarajemwo, nazo zibafasha kubuza akamo. Hanyuma zitazinyeganyiza rwa ruzitiro, ata Mwisirayeli n'umwe yegereye. Uruzitiro wanyiganyiga rurasenyuka, bose umwe wese acabirira aho ageze. Imana ishimwe. Umviriza ndababwire ngo masozerere kuri iri jambo. Haleluya. Haleluya. Hari inzitiro Satani yubatse imbere yawe n'inyuma yawe zigukikije, ariko nawe bimeze gutyo, ceceka. Amen. Senga Imana ucecetse. Wewe ugenda wirukubwira naka ngo urazi ibi. Umviriza ndakubwira ibanga. Niwagenda uvuga uzo muri kuragwana, wowe ubwawe n'ubwenge bwawe nizo muri kumwe n'Imana. Ndabivuze gutyo. Bwana rucecetse, uhoze. Imana izo kugwanira. Haleluya. Cyawe yumvira nk'umugabo yubatse urugo, byara bitagenze neza muhira mu rugo, hanyuma umugabo cyangwa umugore akaja azinduka aratangaza ngo murazi umugabo yarayemereye nabi, ahubwo amufasha kurusambura. Bacamubwira tumviriza, hariho umuntu atanga agati, ingo tumukwereke, hanyuma ugende urondera ako gati ukamushira ntazosubira. Hari uwo babigiriye, mugabo acagira amakenga, ka gati acabanza kugaha impene yiwe, agahaye impene abo ntiyapfuye, ati yo kuva
ntiwivuge kugenda uravugavuga rero harahavamo ibyago. Imana idufashe, Imana idushoboze. Turi kumwe. Yakobo yanditse ngo ururimi ni ruto mugabo ngo ruraturira, niko yanditse. Muri bwa butumwa twasomewe bwa Matayo, imbere yuko ndangiza, twasomewe ko hari ijambo rivuga ngo mwitwaririke. Dusomere twumvirize. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 11, Matayo 11 kadusome. Matayo 11 duhere ku murongo wa 28. None ndagomba kwitiranya. Havuga ngo nimuze kuri jewe mwese abarusha n'abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura, mwikoreze ingata yanje munyigireko. Umuntu afite Bibiliya ihinyanyuwe ninde? Murafise Bibiliya ihinyanyuwe ngaha? Dusomere aka karongo, mwikoreze ingata yanje. Muze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura, mwiremeke ingogo yanje munyigireko, kuko ndi umugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Urakoze. Mwikoreze ingata yanje, muri Bibiliya ya kera idahinyanyuye. Muri Bibiliya nshasha mwikoreze ingogo yanje. Bwana nyarutse zanijya tepiye nawe nyaruka Desire. Sinzi kwa Karone nigeze kugatanga ingogo. Guma hujaye. Murabona? Mwikoreze ingogo yanje. Izi ni inka zirima. Muriko murabyumva maze kubona inka zirima. Ziba ziboshe igiti kwizose. Hanyuma uwuzirimisha arakubita. Gakubita. Hanyuma zigatera nukuvuga inyuma ziba zihetse amasuka. Igiti kiva ngaho kuri ingogo kigafata hariya ku masuka. Hanyuma genda rero unama genda. Nukuvuga ngo ziriko zirarima. Muraraba hagarara wewe. Genda wewe. Mwabonye? Mbega mwana biriko biragenda neza. Nukuvuga ngo iyi kuko iyi ayagombye kugenda iyi kikomeretswa na ca giti na ya ngogo. Mwayibonye? Subizayo murakoze. Yesu Kristo yavuze ngo mwikoreze ingogo yanje. Burya Bisirayeli bariko ingogo y'abanyamahanga, bari buzuye ubwoba bw'abanyamahanga. Ariko nubwo byari uko bari bafite isezerano ry'igihugu bazojamwo. Haleluya. Erega no muri isi hari ingogo zibosha abantu zigenda zituboha, ariko turafise isezerano ko tuzoja mu gihugu c'isezerano. Imana ishimwe. Haleluya. Ugomba kuzoja mu gihugu c'isezerano rero, rwari intambara hose. Amen. Turi kumwe. Ngomba ntangize ndakubwira gutya.
hari bikunanije rwana intambara uhose. Muri kino gihe ntukwiye kugenda uravuga ngo jewe ngowe nibi. Muriko murabyumva? Hari igihe utanga umutwaro kwa naka ukaca usanga hariya mwibarabara. Turi kumaga yewe turabyumvikana ko umukobwa umwe yatanze umutwaro mu cyumba cy'amasengesho ati murasengera numva ngomba urugo. Bacyo bamwandagaza mwibarabara ngo ariko arifuza. Murigumiriza imitwaro bakobwa, murigumiriza imitwaro yanyu, musengere mwibanga. Imana izobishyura ku mugaragaro. Turi kumwe? Imana izobishyura ku mugaragaro, sengera mwibanga. Fabrice yawe na hose guti cyo ngoma keneye urugo kabisa. We nta nkurikizi. Nukure nangu ibindi ko ndabya nukuri. Umusore nta nkurikizi asenze ati pastor nani wasenze. Niho tanga umutwaro. Tinumva ngomba kubaka. Mugabo umukobwa nahaguruka agenda atanga umutwaro. Biyari kwiyasi gisagara cyose. Murasengera mwibanga, Imana izobishura ku mugaragaro. Uzotubona umusore mwiza cyagororotse n'ibindi bikurikira. Reka ngeze ngaho. Ariko yo nagomba sozerere kuri iri jambo. Ndakubwira nti rwana intambara nziza ucecetse, Yesu azokuneshereza. Kandi niwarwana neza uzokanguka ugiye mu bwami bw'ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Hapa duniani sio kwetu. Makao yetu ni mbinguni. Mnanisikia? Hano mwisi si wacu. Iwacu ni mwijuru. Aje mwisi byose nako byiruka ko kubironka ni byiza. Nyakubahwa kanoni wakoze kutwigisha neza. Nukuri nararyohewe. Inyigisho yatanze zaranyuze. Abariga kwa Mungu ni bande, abatanyuzwe ni bande. Abanyuzwe. Yesu abahezagire. Umva, ngomba subira nsindagire, umukristo adakora nazofateye imbere. Ubuzima bwinshi burahari, kora. Nagenda umutama ndaciruka. Ndaciruka kugira ngo umuryango wanjye ubeho. Hanyuma kandi neko ntere n'imbere. Imana ibahezagire. Imana uguhezagire nyakubahwa. Nukuri nazishize ku rubuga maze gukurikiranwa n'abantu benshi, nazishize ko ejo kuko ari zingirakamaro. Rero ugomba kuzobona ijuru, ugomba kubona ijuru, gerageza gusenga ucecetse, usengere mwibanga. Ndamwumvira ko atabitugoye biriho. Nibiriho none. Ni byinshi birahari. Ariko niba ugomba kurwanisha inkomezi zawe uzotsindwa, kandi ngomba ndakubwira n'ijuru ntuzorigeramwo, kuko Imana ntirwanirirwa. Umubyeyi yogwanirira abana biwe biroroshe. Reka ndabasabe iki kintu duhaguruke twese mbere ko ndangiye duhaguruke. Ngomba dusenga Imana. Nagira umuntu asigara yicaye kiretse ubugwayi. N'ubugwayi nawe turamusengera mu izina rya Yesu Kristo, kuko ubushobozi bw'Imana buri hano. Umviriza iri jambo. Ntimurindiye ko manza kuvuga mu ndimi. Umviriza. Uyu mwaka utarahera ugiye kubona Imana igutabaye. Hari ibyo umaze iminsi uzungurukako nturabona inyishu yabyo, ariko ugiye kubona Imana igutabara uyu mwaka utarahera. Kuko iyo numva ijambo rije ndarivuga gutyo, sininde kuri Rwanda ndavuga mu ndimi, kandi ndazi ko riba ari ijambo rivuye ku Mana.
Haleluya. Reka dusenge Imana. Dusenge Imana. Uwundi munsi tuzofata akanya, tumara akanya turiko turasenga kugira ngo Imana ivugane natwe, reka tugeze hano. Duze ikiganza cyawe aho uri. Duze ikiganza cyawe. Mbere yuko abakozi b'Imana baduherahereza ndagomba nduze isengesho. Mwami Imana yacu turagushimiye ijambo ryawe. Turazi kuri Imana ishoboye. Uri Imana ikora ibitangaza. Urazi ibyacu, urazi ibituremereye. Urazi umwe wese uko aremerewe mu izina rya Yesu Kristo. Mana uduhere Imana. Mana tukubone. Tubona ubwiza bwawe. Cyoheje gikomeze kuganza. Uturwanire kubarwanirira Isirayeli. Data weze imitima yacu turwane intambara tukwejejwe. Mwami intambara kurwana na Satani tumurwane twejejwe. Izagere rikomeze guhabwa icyubahiro. Urakoze nyine ububasha. Izagere rishigwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dukomere Imana amashyi.